Ndaramukije turabaye nikaze mwese mudukwikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kaze muri aya makuru mu Kirundi tugira tubashikirize aya makuru kandi mugashora ko yasanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Incamake ya makuru umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko birakarafise ikibazo cingene kirangura imirimo cihaye mu gihe amafaranga uwo muryango wahora uronka uvuye mu bihugu bisanzwe bihurikiye muri uwo muryango ayo mafaranga akaba atakizira ku gihe. Abasirikare bo muri batayo ya 46 muri Amisome bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia abari mu karuhuko mu gihugu c'u Burundi bategerezwa kwirihira amatike yo gusubira inyuma yaho amasezerano na Amerika ahagarariye ariyo yahora afasha mu bikorwa nk'ivyo. Turaja kubabwira ingisozerwa ry'igikorwa kiriko kibera mu gihugu kibanye c'u Rwanda cibihingurirwa aho mu Rwanda bita Made in Rwanda kikaba casozereye kuri uyu wa kabiri bakavuga ko hiyongereye ko ibice 80% kubahora bitabira iryo hayanishwa ry'ibikoregwa mu Rwanda muca mu bikwirikira mu donido ry'aya makuru. Abasirikare b'abarundi bo mu batayo ya 46 ya Amisome bari mu karuhuko mu Burundi baratanguye kwirihira indege zibasubiza mu kazi mu gihugu ca Somalia kugarukana amahoro. Ivyo bikaba vyavuye ku ndege zari zigenewe kubagarukana muri ico gihugu bita vol administratif zahagaritswe. Izo ndege zikaba zitangwa n'abanyamerika ariko amasezerano na leta y'u Burundi akaba yarahagaritswe kuva mu kwezi kwa Munyonyo guheze. Frank Kazi. Umusirikare wese ageze gusubira mu kazi asabwa gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 950 by'amafaranga y'amarundi kandi atazosubizwa. Iyo ngingo yo kubasaba kwirihira ikaba yaratangaje abo basirikare baheruka gutaha itariki 15 z'ukwezi kwa Munyonyo kuko bamenyeshejwe ko utazobishobora azoca kugwa ku rutonde rw'abaja kugarukana amahoro basanzwe bariyo. Umukenyuro waciye ukogwa n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi abo basirikare baciye babaha imishahara y'amezi 3 muyo bari baheraniwe niko kubamenyesha ko bategerezwa kwirihira indege basubiza mu kazi. Abo basirikare bakaba bahisemo kubikora uko kugutinya gufutwa ku rutonde. Yamara baheruka gutaha kugenekerezo rya 21 z'ukwa Munyonyo bari bahitishijemwo kwibijanye no kugaruka mu kazi bazokwirihira. Ico gihe abahisemo gutaha babaye 3 gusa harimwo urongoye contingent ujejwe iperereza uwo bita G2 hamwe n'intwazangabo yo mwibatayo ya 50 yaheruka kubura umwana. Ikindi nuko iyo ndege bita vol administratif yahuriza 3 mu kwezi. Ivyo bikaba biruko mu gihe izindi ndege zitahana zikanasubiza inyuma izindi nteko za Uganda na Djibouti ziriko zikorera muri Somalia. Hari inkuru ziva muri contingent y'abarundi muri Somalia zimenyesha ko abasirikare 150 bashobora kugabanywa muri ico gihugu imbere y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Ari navyo vyoba vyatumye abo basirikare bemera kwirihira indege kugira ngo ntibabe ari bo bakugwa kuri urwo rutonde rwa Amisome mu gihe ikiringo cabo bogisozereye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uza. Arakoze mugenzi wacu Frank Kaje. Umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko uri mu bukene butuma bimwe mu bisata bw'uyo muryango nk'inama nshinga mateka idashobora gukora nkuko bitegekanijwe, uretse ko hari bimwe mu bikorwa bidakogwa nkuko byari bitegekanijwe, hari n'ibindi bihagarara kuri ubwo bukene nyene. Amafaranga akaba yarasanzwe ava mu ntererano z'ibihugu bigize uyu muryango nazo zikaba zitagitangwa neza, ariko rero hakaba hari icizere ko mu mpera z'uyu mwaka ivyo bihugu bishobora gutanga izo ntererano nkuko abaserukira ivyo bihugu bavyiyemeje. Iyo nkuru tukaba tuyibaza mugenzi wacu Deni Ndayikengurukiye. Ibihugu biza imbere mu biheraniye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'Uburundi hamwe na Sudani y'Epfo bakaba bafise ideni rirenga amafaranga imiliyoni 29 z'amadolari. Sudani y'Epfo ikaba iheranye miliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika n'ibice 37 igiheranye muyo
yari kwishura mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 mu gihe Uburundi nabwo buheranye imiliyoni 4.4 by'amadolari y'abanyamerika muri ico gihe nyene. Ubuganda nabwo bukaba bugihiranye muri ico kiringo amafaranga agera ku bihumbi birenga gato 54 by'amadolari y'abanyamerika. Kugira bizoshobore kwishura ayo mafaranga, Uburundi na Sudani y'Epfo bisabwa kwiha ikirangamisi cerekana ingene bizoyariha mu myaka 2. N'ibindi bihugu biracaheranye ari naco gituma ibikorwa by'uyo muryango bisa n'ibicumbagira mu gihe amafaranga bishuza ibihugu bibugize agera ku miliyaridi 1.4 by'amadolari y'abanyamerika. Ico kiri mu vyatumye abakuru b'ibihugu ba Kenya, Uganda na Tanzania bahamagaza inama yabaye mu kwezi kwa kabiri kugira bige ayandi mayeri yo guteza imbere uyo muryango wa Afrika y'ubuseruko hari Kampala. Iruhande y'ayo mafaranga aheraniwe uwo muryango, igihugu kimwe cose gitegerezwa gutanga kandi uyu mwaka imiliyoni 8.3 by'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2018 ushira uw'ibihumbi 2019. Ayo mafaranga akaba ariyo yemejwe mu nama nshingamateka ya EAC yabaye mu kwa gatandatu guheze yabereye i Nairobi. Abarongoye uwo muryango bahavuye bafundika ko igihugu cose cokora ibishoboka byose kugira hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2020 kibe carishe n'imiburiburi igice cayo giheranye kugira barabe ko ibikorwa vyategekanijwe vyoranguka. Muri iki gihe igihugu ca Kenya kikaba arico kiza imbere kimaze ibice 80 vyayo giheranye, hakurikirwa Uganda imaze kwishura ibice 53, Tanzania nayo ibice 26 n'u Rwanda rumaze kwishura ibice 25. Umuryango wa EAC ukaba urindiranye kwizera ko Sudani y'Epfo n'u Burundi navyo bizohava byishura ayo biheranye. Nadeni ndayikengurukiye turamushimiye uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya avuga ko ataco yinona ku mutahe yasohorewe na leta ya Petero Nkurunziza n'abandi bagera kuri 16 bagirizwa kugira uruhara mwigandagurwa rya Melchior Ndadaye ku radio y'abongereza BBC. Petero Buyoya ahubwo atewe ubwoba n'ibihe vya politike biri mu gihugu ari navyo biri nyuma y'iyo mitahe kugira ubutegetsi buhuma amaso amakungu kuri ivyo bihe biteye amakenga. Petero Buyoya akaba yavuganye na mugenzi wacu Arudiyawara akorera BBC muri Mali. Ayo n'amayiri ya politike kugira banyegeze ingorane zihanze ubutegetsi nakagohe ku Barundi kubera amatora ategekanijwe kuzoba mu bihumbi 2020 na cane cane ku Bahutu kugira bababwire ngo twebwe leta yacu yarashoboye guhora president w'umuhutu. Ayo n'amayeri yo kwiyerekana neza n'amayeri ya politike gusa kugira bahashe abatavuga rumwe. Nibaza ko arico gihe kubera leta iri mu ngorane kubera ibihano yafatiwe amatohoza ya sentare mpuzamakungu CPI kubera baremerewe kugira baje mu biganiro. Nibaza ko ari uwo mwanya leta ikeneye urwandiko nk'ubwo kugira ngo isamaza amakungu. Iyo dosiye yakozwe ko amatohoza n'inama mpuzamakungu ONU yakozwe ko amatohoza mu gihugu urubanza rukaba rwaranaciwe. Ija mu biganiro vy'Arusha nta na rimwe izina ryanje ryigeze rivugwa. Sindi jenyene nasohorewe umutahe kuko ku rutonde turi 17 bamwe muri bo ndabazi turavugana nkuko bisanzwe bitavuye kuri iyo dosiye. Ico umuntu yokongera ko nuko abo bantu benshi muri bo bava mu bwoko bumwe, ubwoko bw'abatutsi. Nico gituma ivyo bifatwa nk'ukwihorana bifatiye ku moko. N'ingendo mbi cyane ishobora gutuma abarundi basubiranamwo. Nibaza ko uwo mutahe wo gusubizwa mu Burundi utazokurikizwa kuko sindi wa mbere aronse uwo mutahe. Hari abandi benshi batavuga rumwe na leta baturuka mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ico nzi cyo nuko atanumwe muri bo arasubizwa mu Burundi. Dusimbire hakurya gatoya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hayanishwa y'ibidandazwa vyakorewe mu gihugu c'u Rwanda Made in Rwanda rigira kane ryarasozerewe kuri uyu wa kabiri. Abahayanisha ibidandazwa bakaba bariyongereye ku bice bigera kuri 80% ugereranije n'igihe ryatangura. Abaza kuratira ijisho bobo biyongereye incuro 4 ugereranije n'abaje ubu n'abahora bitaba iryo hayanishwa nkuko tubishikiriza na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi.
mu minsi indwi rimaze ribera igikondo mu gisagara ca Kigali ihayanishwa ry'ibidandazwa vyakoreye mu Rwanda rigira kane ryitariwe n'abantu benshi cane gusumba ayandi 3 yari amaze kuba. Ivyo nibimenyeshwa na Theoneste Ntagenegwa ajeje kumenyesha amakuru mu batunganije iryo hayanishwa. Expo ibaye ku nshuro ya kane ya mbere abaye mu kwezi kwa 2016 muri uwo mwaka wa Expo 2 niyo mpamvu tugeze ku ya kane 2018. Iyi expo rero ikaba imaze kugusa nkaho ifata isura tugitangira mu 2014 hazaga abantu bake ari abayisura ari abaje ku exposa, ariko ubu ngubu iyo narebye usanga uhereye ku mibare y'abantu baza ku exposa twatanyanye n'abantu 260, ubu ngubu tumaze kugera mu bantu 463. No iyo bishyize mu mibare hazamutseho birengaho gatoya 80%. Naho kubasura naho naga imibare ya nyuma turayibona bitewe nuko no munsi nawo tubuze kubushyiraho, ariko kugeza ejo twa turi hafi mu 40. Ku nshuro ya mbere twagize abantu bayisuye 11,000. No kuvuga iyo urebye no mu mibare wava ko byikubye hafi inshuro enye, kuko biraza kwikwa ku nshuro enye, akaba ari ikintu gishimishije, ariko tukaba twifuza kongeramo imbaraga kugira ngo tube twabona abitabira benshi barenzeho, kandi tunashaka no kuraba bidukunde ko twagira igihe kinini. Icyumweru kimwe iminsi 7 bari mikeya, turashaka ko twakongera ikaba yagira igihe kinini, ariko byose bizaterwa n'ubufatanye n'abafatanya bikorwa dukorana ngo tube twagira expo nini kandi nziza. Ariko aho bigeze uno munsi turabyishimiye, tubona bigenda bigaragaza isura nyayo y'ibikorerwa mu Rwanda. Amenyesha kandi ko ihayanishwa bamaze kubona ko rituma abantu bakora ibintu bitandukanye bamenyekana, bakanashobora kandi kunahahurira n'ababagurira canke mbere bakanaharahurira n'ubwenge mu gihe baba bahuye na bagenzi babo bakora ibintu bimwe mugabo mu buryo butandukanye. Ikintu cya mbere abantu bakora ibintu hano mu Rwanda kibaho iyi expo bafashaho nuko benshi ni igikorwa dutangiye bundi bushyashya kikiri gishya, abakora ibintu hanige akora ibintu byiza kakaba taramenyekana abantu batazahakorera. Amahirwe ya mbere expo hano uko bashagura n'abantu kuba bamugurira akagaragaza ibintu bye bishyashya, ariko by'umwihariko akanabashagura n'abandi bahuriye muri secteur imwe bakaba babasha kuba kora exchange cyangwa se basangira hagati ubunararibonye, bikaba byatuma bashobora kunoza ibyo bakora. Ikindi nuko bahanige bagira amahirwe yo kugurisha, kuko niyo banajemo babanagurisha. Mu mahanishwa bazosubira gutunganya mu minsi iza ngo bifuza ko bamara iminsi myinshi kandi hakajamwe ibintu byose ku buryo atakintu na kimwe gikorerwa mu Rwanda cosubira guhara mu ihayanishwa. Baranifuza kandi ko abaza kuratira ijisho bogabanirizwa ibiciro gusumba uko bimeze ubu. Icyambere dufite mu minsi iza nuko tureba buryo zagitegurwe ari igihe kinini, ariko tukanongera n'ibintu bizamo mu masekter atandukanye, harimo abaza bakabonamo ko iki ntago twakibonyemo kandi mu Rwanda gihari. Tugenda turushaho kureba nizihe sekter zihagarariwe zikeneye kongerwamo imbaraga nizihe, ku buryo turabona ko mu myaka iza tugira variete nyinshi y'ibyo abantu baza gusuramo, ariko tukareba n'uburyo nabaza gusura ibiciro byanagabanuka, kuko hari n'abatubwira ko bafite ibiciro binini, nubwo hari aho duhamya ko byagiye bigabanuka nko mu myenda, mu byo kurya, ariko turashaka ko twafatanya twese hamwe tukagabanya n'ibiciro by'abaza kwitabira. Bamwe mu baje kuratira ijisho igihayanishwa ry'ibikorerwa hamwe mu gihugu cy'u Rwanda ngo baratangara babonye ibikorerwa mu Rwanda, ngo hari n'abatemera ko ivyo babonye vyakorewe mu Rwanda. Ivyo bimenyeshwa n'umwe mu bitabiriye iryo hayanishwa yaje guhaya ivyo akorera ha mu Rwanda. Baratangara nicyo cyambere, hariho abaza bumva ko ibintu birimwo atari abanyarwanda, ariko nk'iyo bamusobanuriye bakamwereka uburyo byakozwe nibwo ashobora kwemera ko ari iby'abanyarwanda. Hari igihe aba bibona bisanzwe akumva ko wenda byakorewe ahandi hantu, ariko nyine nk'iyaje muri exhibition kandi yitwa nyine bakoze ko ari iy'abanyarwanda, abona ko hari itandukaniro nyine ko nabo babishoboye. Umurundi yahungiye mu Rwanda yari yaje kuratira ijisho muri iryo hayanishwa, aratangazwa n'ubwinshi bw'ibintu yasanze bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Asanga ko kugira umugabane wa Afrika utera imbere abantu baho bari bakwiye kwitaho kugura ivyo bikorera gusumba aho bohurumbira bikorerwa mu zindi mpande z'isi. Hari utuntu twinshi dukorerwa mu Rwanda. Iyi ni made in Rwanda, donc byinshi bikorerwa nka hano nyene. Biraryoshe kubona mu gihugu cya Afrika dushobora kwikorera, hari ibintu dushobora kwikorera twebwe nyene, twara twizeye yuko bize birava hanze turinda kudedwana kure. Ubu noneho urumva icyiza nuko bikorerwa ngaha bikaja no ku giciro kiragabanuka. Ndibaza tugiye kuraba nka matière bakoramwo, je mbona taho bitandukaniye n'ibiva hanze.
antuka ko no dufata ikintu kivuye ngo made in China ubu nogura ikivuye made in Rwanda canke Afrika ko tutishigikiye ntawe izoca urumva ifuko dukonsoma ivy'iwacu natwe. Irindi hayanisho ry'ibidandazwa byakorewe mu gihugu cy'u Rwanda rigira 5 rikaba rizobera muri ico kibanza nyene mu mwaka wa 2019 cibonekejwe muri iryo hayanishwa nuko abakorera ibidandazwa bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda batanguye kwitaba ari benshi. Imbere yuko turangiza aya makuru muririmvyi w'umurundi Gerard Ndikubwayo azwi mu ndirimbo ziwe mu bihe vy'imyaka ya 90 ariko arategura igiteramo mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanye c'u Rwanda inyuma y'imyaka itari mike aho ariko arategura ico giteramo. Gerard Ndikubwayo amenyesha kwico giteramo kiri mu mugambi wo kukangurira abarundi aho bari hose kuzigama umuziki w'ikirundi ari nako karanga. Bertrand Ngendakuriyo arabitubwira. Serugo mu muryango niwe Ijwi mwumva ni ry'umuhumure Gerard Ndikubwayo benshi bamwibukira mu biganiro vy'akaranga vyaca kuri televiziyo y'igihugu y'u Burundi akaba agiye gusubira kwiyereka abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki w'ikirundi bagwiriyemwo abarundi bahungiye muri ico gihugu c'u Rwanda mu gisagara ca Kigali. Ubutumwa bwiwe ngo buzoba bushingiye ku gusubira guha agaciro umuco w'ikirundi biciye mu muziki. Jewe migambi mfise yo kumenyekanisha umuziki w'Uburundi ko ndagenda muri isure yose nahora mu Buganda ngeze mu Rwanda hari naho ku munsi ku mwaka nzogenda mu kindi gihugu mugabo nkaguma muri isure ariko ndakora mugabo urumva ngaha mu Rwanda ho ni vyiza cyane gose no cyane nashimye kuza kuba n'abarundi benshi n'ibiki kandi n'ureme ndimba aragomba cyane gusumba n'ubutumwa bw'urukundo ubutumwa bw'ubumwe ubutumwa bwo kuguma ku mico yacu ya kera kuko mico yacu ya kera niho hari imico myiza niho hari imigenzo myiza izotuma abantu bakunda n'abantu bagira ubumwe bakumvikana ntibashihane. Amenya meza yaruharura inkomukunzi umarirungu dutera biri mbabunene nk'amaso y'ingano nangira bize byanje bitako. Abarundi bari bakwiye kwama bibuka ikibanza n'agaciro k'umuco w'ikirundi kuko ngo atamuco nta terambere muri rusangi rishoboka. Gerard Ndikubwayo agahamagarira urwaruka aho ruri hose kwamiza ku mutima umuziki w'ikirundi no kuwurata hose bari mu mihingo y'isi. Bibondo babihin uko bari kwarimba indirimbo za moderne shasha najewe nkiri muto ngana nabo naho ndirimba by'amarege tukarimba indirimbo za disco mugabo naritegereje hasi y'ejo nditegereza nkaraba yuko jewe ntazoshobora gutera imbere ariko indirimbo zarimbwe n'abandi bantu mu bindi bihugu. Hanyuma rero ndafata mu kanya kiwanye nditondera ndija mu muziki w'ikirundi ndabona nsona nagize imana ndigana muziki je narize muziki teorique rero nabona uko umenye bafise babukoresha kugira ngo bashobore guteza imbere muziki w'ikirundi bagafata neza ya muziki ya kera yiwacu ifitiye ku motif y'ikundi ya kera akorera bateza imbere gusumba n'ivyo bariko baragira. Ndagira ndabatumire kandi bazobaza ari benshi nukuri nivyo tumaze iminsi mike ngaha nkaje maze kwezi gusa mugabo byo cyuko turakora n'abantu ni vyiza cyane gose n'abatumye ndibaraza kandi bazogaya. Igiteramo kikaba gitekanijwe ku munsi wa 5 igenekerezo rya Kigarama mwaka wa 2018 mu kigo Oasis of Peace kiri mu gisagara ca Kigali akazoba ari kumwe n'abandi bacuraranzi b'abarundi. Dana onese mwiza wanje duteramane kugana hiwacu abimuhira bagushime. Nini kuri iyo nkuru ijanye n'akaranga k'ikirundi turangirije kamakuru twari tuteguye kubashikiriza turabakengurukiye kubona mwadukurikiye naho butaha.